ubushobozi buke bwa leta. Nakubwiye ko leta ya CNDD-FDD ahigeze idashobora gutorera inyishu ibibazo bihari. Leta ya CNDD-FDD ahigeze uyu munsi nayo nyene ahirikiraja ntihatsi. Ni naco gituma mubona ibi bibazo ari umurengera. Amakungu yaragize icizere gatoya yuko leta ishobora guhindura igakora neza. Ivyo basavye u Burundi byarabananiye kubishira mu ngiro. Babasaba kubahiriza agateka kazina muntu, mugabo bagaca baza kwiruka kubamenyesha makuru, mugabo bagaca baza kwiruka ku banyepolitike, mugabo bagaca baza kwiruka ku banyagihugu, mugabo bagaca bafata amafaranga y'igihugu bakayiba. None wumva ayo mafaranga mva makungu yova he kugira ngo bagure igitoro? Akajagari karangwa mu nzego z'igihugu, kutumvikana kurangwa mu nzego z'igihugu. Ibibazo vya politike bimaze igihe mu Burundi ntibishobora gutuma ibi bibazo by'ubutunzi bishobora gutorerwa inyishu. Ukwiba ibintu by'igihugu, kuba barafuse burundu intwari ibereye mu Burundi, hakaba harangwa ibiturire, hakaba harangwa vya bindi byo guhungabanya agateka kazina muntu, ntibishobora gutuma amakungu yizera u Burundi, abanyamitahe mva amakungu bazana amafaranga mu Burundi, n'abadandaza mu Burundi biyumvira gushobora kubikora. Ndaguhereze akarorero gatoya gusa kerekana ko ibi bibazo by'igitoro mu Burundi bidashobora gutorerwa inyishu. Nta gihe giheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye wenyene ubwiwe avuze ko agiye kubyifatira mu ntoke cyo kimwe n'ibindi byankenerwa abanyagihugu bakenera. Bivuga iki? Yarahejeje gutangariza abarundi ko agiye kudandaza ibitoro, mugabo mu kazi abanyagihugu bamuhaye ntiharimo ivyo kudandaza. Iyo rero umukuru w'igihugu amaze kureka amabanga yo gutunganya ibintu by'abanyagihugu, agatandukira amabanga yo gukora akazi kiwiwe ko kudandaza, wibaza ko bigenda gute? Kudandaza egari inyungu nayo ntibikibaye inyungu y'abarundi. Nivyo biriko biratuma ibi bibazo vy'ibitoro bidashobora gutorerwa inyishu, kuko ikibazo c'igitoro mu Burundi barabujije abantu bahora bakidandaza. Abandi boshoboye kukidandaza, baba abandi mva makungu ntibashobora kukidandaza kubera yuko cifatiwe mu ntoke n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu agaca gishinga umukenyezi wiwe agaca bikorana n'abantu biba ya mafaranga yo muri berbe. Ayo mafaranga rero igitoro cyo tegerejwe gutumwako ntigishobora rero kuboneka kubera ko biriko bikoregwa mu muryango. Hanyuma na kwa kutumvikana kw'inzego z'igihugu zisa nuko zose zagiye mu gacerere, ntibikunda yuko bashobora gutunganya ivy'igihugu ngo bashobore gutumako iki gitoro, kandi nayo mafaranga yo gushobora kugitumako amahera mva makungu nta yariho, nta nayo bazokwigera baronka, kuko badashobora kwiyumvira ku neza y'igihugu canke ngo bakore ibikorwa vyotumye ya mafaranga mva makungu ashobora kuboneka. Ivyo navyo ni bimwe vyo kubahiriza agateka kazina muntu, ni bimwe vyo gushobora gukora neza kugira ngo amakungu yizere Burundi, abanyamahanga bagendera Burundi, abanyamitahe mva makungu bazana amafaranga mu Burundi, hamwe rero na vya bindi vyo kutuza ibiturire, kugwanya bakaboko bikogwa n'abari mu nzego za leta uhera ku mukuru w'igihugu. Ivyo rero igihe cyose bizoba bitaratorerwa inyishu, ibi bibazo turabona ko bizokwiyongera umurengera, hadasigaye inyuma rero n'ibibazo vya politiki. Ibibazo vya politiki bimaze igihe mu Burundi navyo biza hejuru mu bishobora gutuma ibibazo bibandanya vyiyongeranya.